Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwe kaze mu makuru agezweho ariko aravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru agaruka ku ngingo zitandukanye yavurwa mu mutekano, inkuru zivurwa mu vya politike, inkuru zirabana n'ubutungane ndetse n'ibindi vyose biba vyagarutswe ko mu bimenyesha makuru bitandukanye. Ayo makuru tuyatoherezwa no mu rw'abamenyesha makuru bakayaturungikirana nkatunganya nkayagushikiriza manyidonido. Mana no makuru tugiye gushamikira ku ngingo irabana n'umutekano. Hari ivyo muba mwaranyegejwe tugira tubashirire ahabona tubereke bimwe mu vyo muba mwaragiye muranyegetswa. Hari umugwanyi karuhariwe ni ikihebe co mu muhari ugwanya leta ya Uganda ADF cafatiwe muri Congo, ariko amakuru amwe akaba yaravuze ko yaravuye mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru ahambaye cane y'ibanga mwanyegejwe duhejeje kumenya, ndetse n'ukuntu habaye ugwanahana amakuru kugira ngo uyo murwanyi ikihebe muri ADF gifatwe, mu gihe bivurwa ko cari kivuye ku butaka bw'u Burundi. Bamwe bati hoba harabayeho ugukorana kw'abategetsi b'u Burundi n'umuhari urwanya leta ya Uganda ADF. Ese koko leta y'u Burundi yobikorana n'imihari y'iterabwoba ndetse nka ADF izwi yuko ngo inakorana n'imigwi ya Kiislamu igwanya ubutegetsi kandi yimonogoje nga muri Afrika? Bamwe bati ni gute ikihebe nk'icyo gikomeye cane mu muhari ADF ndetse uzwi ko guhungabanya umutekano mu karere gishobora kwinjira ku butaka bw'u Burundi ataco yinona, ndetse akabasha kwinjira mu gihugu gicungerewe kandi igihugu bizwi ko ari igihugu gifise umutekano. Ivyo byose bikavurwa yuko rero ngo hariho ugukorana hagati y'uyo musirikare wa ADF yafatiwe muri Congo, bivurwa yuko yaravuye muri Congo. Ivyo bivurwa n'abantu bamwe n'abandi, ndetse bakaba baragiye batanga ivyemezo bimwe na bimwe navyo turi buze kugaruka ko bafatiye ku kuntu ico kihebe cafatiwe muri Congo. Hari amakuru rero duhejeje kumenya kubera iki ico kihebe cafashwe mu gihe hari intumwa ya Perezida Museveni yari yarungitswe mu Burundi, ndetse yanabonanye na Perezida Ndayishimiye, uyo nawe agaca afatwa. Bamwe bati yoba yaje gutanga gasopo canke se gukenguruka. Ni ikibazo abantu benshi bakurikiranira hafi ibijanye n'umutekano mu bihugu vyo mu karere nk'u Burundi, u Rwanda, Uganda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo bariko baribaza ku rugendo rw'umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Uganda arimwo ngaha mu Burundi, ndetse bikaba inyuma yuko aje ico kihebe ca ADF kikaba carakiye gifatwa kigafatirwa ku butaka bwa Congo. Hoba hari iyihe mikoranire hagati y'u Burundi ndetse na ADF? Ese imikoranire iri hagati y'u Burundi ndetse na leta ya Uganda yoba ari iyihe? Ese koko hoba hari bamwe mu bihangange muri leta baba bazi ukuntu ico kihebe cinjiye mu Burundi, ico yaraje kurondera, ndetse n'abamufashije kwinjira mu Burundi? Ivyo byose turaza kubigaruka ko binavurwa yuko ngo ico kihebe coba carinjiye mu Burundi kiriko kirahunga indwano ziriko zirabera muri Congo zihuje abasirikare ba Uganda ndetse n'uyo muhari ADF ugwanira mu mashamba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Ngivyo rero bimwe mu vyo tugiye kugaruka ko muri ano makuru yacu banywanyi bacu, bimwe muba mwaranyegejwe, bimwe muba muriko murarondera mushaka kumenya ukuri kw'ivyinyegeje inyuma y'ibintu, nivyo tugiye kukugarukira ko mwidonido muri ano makuru tukakubwira vyose ukuntu biba vyifashe, ndetse n'ico amwe mu masoko yacu yizewe aba aratangaza kuri bino bintu. Ndakwibutse ko nimba utarafyonda kuri sabone canke subscribe wowe uri kurateba cane ufyonda ko kugira igihe cyose turonsa amakuru n'ibiganiro ube mu bambere bashikirwa navyo. N'amakuru tuba twatuharijwe n'umurwi w'abamenyesha amakuru bakorera irya nino, ivyavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi, ivyanditswe mu bimenyesha amakuru bitandukanye, ndetse n'ayandi masoko yacu atandukanye aturungikira amakuru hose tukatoza tukayibashikiriza. Ni inkuru yavuzwe cane, abatari bake barabibonye mu bimenyesha amakuru, vyaravuzwe ku maradiyo mpuzamakungu ndetse n'ayakorera mu karere. Vyose vyagiye biragarukwa koko hari umwe mu bategetsi bakuru b'umuhari w'iterabwoba wa ADF yafashwe agomba aje i Burundi, abandi bakanavuga ko ngo ariho yaravuye. Umwe mu ndongozi rero z'umuhari w'iterabwoba ADF yitwa Benjamin Kisokenariyo
akaba yarahagaritswe ku wa kabiri ibuvira ni mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko iri mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Nkuko rero twabibabwiye, uyo akaba yarasanzwe ari intwazangabo ijejwe igendereza muri ADF, akaba yarahagaritswe n'inzego z'umutekano za Kongo. Nkuko rero amakuru dukesha RFI abivuga, uyo kisenariyo yafashwe agomba aje mu gihugu c'u Burundi, ngaho biboneka ko yoba afise zimwe mu nshuti ziwe muri ico gihugu c'u Burundi. Nkuko kandi bivurwa n'ababonye ifatwa ry'iyo ndongozi ya ADF, bakaba bamenyesha ko kisenariyo kisokeraniyo murantunga ni kisokeraniyo ngo yari yiyoberanije mu kwitwaza impapuro z'inzira za magendo nk'igitabo c'inzira ca Kongo ca magendo kiri kw'izina ry'uwitwa Jimmy Kiraro Kasereka. Ayo makuru kandi akavuga yuko abategetsi b'u Burundi ntaco barashima kugira ico bavuze kw'ivyiyo ndongozi ya ADF yariko igana mu Burundi. Gusa Perezida Ndayishimiye akaba yarahebutse gusaba inzego zo kwivuna abansi kuguma zirikanuye bitewe ngo n'ibikorwa vy'umugwi w'iterabwoba Tabara hamwe na ADF, aho rero yagirije umuhari Tabara gukorana n'abayisilamu b'Abaganda. Ukunda kwibutse ko uyu mugwi wa ADF ico kihebe cafashwe kivamwo wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatanu, ufise intumbero yo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. ADF ikaba ifise n'ibirindiro mu buseruko bwa Kongo inyuma yo komora mu buseruko bw'igihugu ca Uganda ndetse n'igisirikare c'ico gihugu. Uwo muhari ukaba wahavuye ushigwa ku rutonde rw'imihari y'iterabwoba na ONU hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. ADF ikaba yegekwako ubwicanyi bw'ibihumbi vy'abanyekongo bo mu ntara ya Kivu y'uburaruko hamwe n'ibitero vy'amabombe bihitiye bikorwa mu gihugu ca Uganda. None ico kihebe gikomeye uko cashitse mu Burundi gute? Ese kuki yafashwe inyuma yaho hari umushikiranganje wo kwivuna abansi ya Uganda wa Uganda yari yabonanye na Perezida Ndayishimiye? Tugiye kubigaruka ko turabe nuko hoba hariko havugwa ko ngo hoba hari abantu bari bazi uko uyo mugwanye ari mu gihugu kandi ngo bo barabimufashijemwo kugira aze mu gihugu c'u Burundi. Yoba yaraje gukora ikinga mu gihugu c'u Burundi. Amwe mu masoko yacu bavuga yuko ngo bishoboka ko ico kihebe kaba no mu ndongozi z'uwo muhari w'iterabwoba wa ADF yashitse mu Burundi ngo ariko arahunga ibitero ndetse n'ingwano zikomeye cane ziriko zirahuza abasirikare ba Uganda ndetse n'abasirikare ba ADF, uyo muhari nyene ugwanya ubutegetsi bwa Uganda. Abandi nabo bakavuga yuko ngo ico kihebe cafatiwe muri Kongo, bivurwe yuko ngo yoba yaraje kwivuza ngo ibikomere. Bamwe bakavuga yuko ngo yoba yaragwaye ndetse ngo bikavugwa ko yoba yari yanakomerekeye mu ngwano, ariko ivyo vyose bikavurwa n'abantu bakurikirana ibintu n'ibindi, ariko bikavugwa ko atakuntu umutegetsi nk'uwakomeye mu muhari w'iterabwoba ashobora kwinjira mu gihugu hatabayeho ukumenya ko yinjiye ndetse n'ababimufashijemwo bari mu gihugu. Bamwe bakaba bibaza vyoba koko biboneka ko Leta y'u Burundi ikorana n'imihari y'iterabwoba nka ADF. Ni gute umuntu nk'uwo ashobora kwinjira mu gihugu ndetse akinjira ataco yinona, kandi ari umuntu azwi ko akorana n'imihari y'iterabwoba? Ivyo ni ibibazo bimwe n'abandi bibaza, bakemanga ko rero ngo hashobora kuba hari abantu bakomeye bakorana n'uyo muntu kandi bari mu Burundi ndetse banamufashije kwinjira ku butaka bw'u Burundi. Nkuko rero nabikubwiye, ku munsi wa gatatu ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi bibicishije ku rubuga rwa Twitter vyaramenyesheje ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakiriye umushikiranganje Vincent Ferrerio bamurangaki amuzaniye ubutumwa bwa mugenzi wiwe
Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu ca Uganda. Byavuze kandi ko ibiganiro bagiranye vyibanze cane ku gufashanya hagati y'ivyo bihugu cane mu vy'umutekano mu karere. Abagize ico bashikiriza rero ku mbuga ngurukana bumenyi bakaba bakeka ko urwo rugendo rwoba rufitaniye isano n'ifatwa ry'umwe mu baroberi ADF, Allied Democratic Forces, bagwanya leta ya Uganda bari mu burengero bwa Congo. Benjamin Kisokeraniyo akaba yarafatiwe i Buvira ku mupaka w'u Burundi buhana na Congo ku munsi wa mbere. Akaba yarafashwe n'abasirikare ba Congo basanzwe bari kumwe n'aba Uganda bagiye kugwanya uyo mudwi. Inyuma yaho wemangiye ko ari wakoze igitero Kampala, aho bivugwa ko baciye bamushikiriza abasirikare ba Uganda. Hari amakuru kandi avuga ko ico kihebe Kisokeraniyo ngo yoba yari yaje kwivuza muri bimwe mu bitaro vy'i Bujumbura ngo kuko yari yakomerekejwe n'ibitero vy'indege za Uganda mu mpera z'umwaka uheze. Gutyo rero ko amakuru yifatwa giwe n'akarere agezemwo yoba yavuye mu Burundi, ngo Burundi bukaba bwoba ari bwo bwatanze ico kihebe Kisokeraniyo ca ADF. Abandi baribaza igituma umurwanyi wo ku rwego rwo hejuru nk'uyo mbere arongoye abagwanyi yo kwinjira mu gihugu ataco yinona, ntafatwe akaza gufatwa yisubiriye inyuma mu mahoro n'umutekano. Ariko Perezida Ndayishimiye akaba yaheruka kumenyesha ko ADF ari umurwi w'iterabwoba ukorana na Leta Tabara ugwanya leta y'u Burundi. Ngivyo rero bimwe mu vyo mwanyegejwe mu makuru twabashije kumenya masoko atandukanye, akaba ari ivyo twaba turababwiye ku vyo mwanyegejwe ku ifatwa ry'ico kihebe. Mu makuru yacu ataha turaza kugaruka ku yandi makuru ahambaye mwanyegejwe turiko turabatunganiriza. Ico utegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri sabone kugira dushize ko inkuru ube mu bambere bashikirwa nazo. Henguruka cane no kubanywanyi bacu kumudukurikira oba bari ngaha mu Burundi, mu bihugu vy'ababanyi, mu bihugu bitandukanye vya Afrika, ndetse nibagiye namwe muri ku migabane y'amakungu ya kure. Mwese turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro nyene nk'ibi twabashikirije. Ibihe vyiza rero kuri mwese nivyo ndabipfurije. Mukanya turaza kubashikiriza yandi makuru avurwa mu bisata bitandukanye: politike, umutekano, ubutungane ndetse n'ayandi yose turiko turabategurira. Ibihe vyiza rero kuri mwese. Nimba tarafyonda kuri sabone banzu fyondeko kugira inkuru ije kugushikira mu bambere gihe cyose turadohejeje kuyatunga.